Game of kandi Game of yarakoze ubukwe bana Game of nawe yarakoze ikikwe genda utenere ku mujyango baje ngo bibi buti mujahe mwebwe mujahe Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse mumeze neza muraho ajya babavuze mu rurimi rw'ikinyarwanda bava muraho ariko ntubagera ko muraho wenda reka ndabaramutse amahoro y'Imana kandi ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi tuza kuba turi mu kiyago kimeze neza nkuko iyo mubonye twicaye nkuko atamucero uri imbere yacu ata bintu byo kunywa atakiniki bamuzi ko tubazaniye ikiyago gishobora gutuma mumenya ukuri kubivugwa hana hariya ariko kandi kikaba ari ikiyago gishobora gusiga impanuro muri abana bari cyane mu gwaruka abakiri bato abamaze gukura abamaze kuzishinga abimireje kuzishinga abo zasambutse pole navyo bibaho ariko kandi turaza muri kino kiganiro kugira ngo umwe wese agira icyo asigaranye bivuye mu mpanuro ziza kuba ziriko zirava hagati yacu. Prote turakingiwe kuri mikro ya mbere ya kabiri n'iya gatatu ariko nebaza ko ya gatatu ihari ahubwo ya kabiri rero tuza guhanahana twese turaza kuraba rero kugira ngo dushobore kwakirana hagati yacu kugira ngo tuyage tuzinanye ega nabiriba ngo babiri ntibajana bataraganye ego mu kirundi baca bako babiri basomba umwe ni mu musiguza ahubwo si no mu kirundi utiperana yako nabango babiri bishumwe ariko bamuteraniye abapfuye mugo urumva umwe ntiwomwinigana kumushobora nuko rero inyuma ya kamera ndaza kubabwira uburiyo mukanya ni amahera ashobora kuvamwa akantu kuko jingabire yanje niyo kunywa akantu atayampaye atsobara kuminyuma ya marido ntamuvuga nuko mwigaro cyo munsi mu kwakina duhere hariya hirya dutere tuzino dore kwa Nana umukobwa yajanishije ku mutwe n'ahandi hose mbona yajanishije mwaramutse canke mwiriwe basi vyamwaramutse mu vyikawushije dufate ko ari mwiriwe gusurambeshe n'ahandi hose wahabonye ariko vrema hamasa gera je nahabonye harahandi mvutse okay ntavye mu mutwe nkarabo yego handi hose mana nuko twagiye mwaramutse nako mwiriwe agasha yako mwaramutse na mwiriwe umeze neza umeze neza mbena uno munsi ko atekereje cane umenga se ko vyahora habaye iki abantu ni atari ngana se kaimburi gorori ntumbarire hajya kwa botike nta magorori badandazaho cusimbira kwa botike akaguha amagorori wapi ingorane gusa ubundi nya n'ubuzigorori ryahe ryo mu kuguru ugira ushobore kuzatsinga neza ukuguru canke aburigorori ryo mu nda barankoreyeko oh la la yo kandi amagorori yo mu nda hajya arazimvye ucuja kwa botike uti mikiro c'igorori agutera ikiro c'umuceri niyo magorori avura mu nda ariko havuye mw'ivyo kuba ugihema ivyo urabishimira Imana ndibaza cyane ivyo bakufirigise mw'itsina rya Yesu rirabikuraho biko tabikomoka nari maze iminsi ntajya mugabo nko wongurira akabenzi bwamwumvise shaka atsa buke kuba sotera akabenzi hajya akabenzi wo kwanda ego kwe ubu ndafise aho nogashira cyo cipfuzo uzogitura sofoni ikiganiro nicarangira araza kugikemura ndamwizeye cuma hakamikora abishingira intahe sofoni turakwakiriye icipfuzo bacumvise cakabenzi ari akwana kandi ndazi kutamara amaza we mukubita nk'ikiro ibizige yari imenye murakoze cyane kutwakira yego nitwava ngaratse kundi nitwava ngaha gasubiramo ukanta kumve neza nitwava ngara aranda wabyumvise nari ndabizi kadashobora kugutenguha mu kinyarwanda ndiko bayivuga idondora bari kwadukurikirana ubwo nakuvuze rero na cyane
ku kabenzi uza gutanga urenze ko akarobo kiwanje jewe singorana n'akarobo gusa oya mwebwe ntimwisabiye neteye ko twisabiye oya ntuce usaba ivyo dusavye urasaba ibindi nawe hama ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe amen abariko baradukurikirana bivanye naho muherereye yaba ngaha muri Afrika canke ahandi hirya n'ino aho mudukurikirana hose muherereye turamukije hama je ku mazina nje nitwa Ngendakuriyo Sofoni yego ndibaza n'ivyo asante sana nuko iva nawe ngo agomba nawe ngo asabe none ugasaba nde kuba gutanze gusaba ari nana nkaba namushigikira nje bukwisabira akarobo Sofoni akaba twemereye turaba rero nawe wundi hari umuntu watuvuniye akagohe ngo arahari ku bwawe ngaho mwivugire ariko mumenya amakuru uza kunyibutsa ngo akantu uyu mwanya yamye kare ko mwanyitanze raba inkanga ngaha do abantu batwereke tubabone amuhaye n'agashi kandi mu kirundi baciye umugani mwabibonye umbiritsa hari umugani baciye mu kirundi ngo agakofe bene akose uranje agukubise umviritsa banza umviritse bipfanye n'uko agukubise ngo ntikababaze ubwo rero bawuciye ngo iki kofe la mpenzi hari umizi mwavyumvise ubwo rero ko ari gutabiye twebwe tubonyemo akantu kandi ntiri kubabaje nabibonye tega yongere nakandi tega bavuze ngo uhindukiza wamaya kandi niba byakujya kubita asha udukofe bene utwo ndatuza ahantu mutaza kuduhenda twabimenye nihagira umuntu amumera ikofe nkari musubiza mukana bene iryo wagize n'uri muha mu bipfa kuko hari impamvu ari guhaye none uranjana nanje ko abandi bafise aho biparika ko nawe ndakwiparike ko basi uranja ugomba gutwereke ndagutwara porapfuye noneho sije nuhahera agaciro yabanyita Iva Muranzi ariko sose ngo agiye kugutwara aranjana ubundi ngarakujana nyene shazi ngombwa muhamenye ku mugoroba urabivugana sha mwebwe simubunji reka ndamuhena wavyivugira ifata tubaze tukwakira imbere yuko umuduha nukuri ndabashimiye cyane ndanabakunda gose hajya nyene uradukunda canke ukunda umwe muri twe oya mwe hari urundi rukundo mbakunda rwa Desi ubundi nawe ukamukunda reka ugw'igihumbi urukundo rw'igihumbi ntirubaho wacu barutanga gusa ukunze urukundo rw'igihumbi uba wiyahuye twasengeze ni jana kwe ni samprusa urumva mukundana samprusa onyene tayari biba byuzuye gigi tuvyemere kwera ivyo bintu urukundo hariho uwo bita uzoraye hari umuntu usanga bita ngo ni shushu B wigeze wumva shushu A inge twumve ico kintu iyo antiza kuko bavuze B bavuze baby ntuze kutubesha rero baca barivunagura nk'uko Sorange baca bamwita soso baby bakagira B wewe natwe twarahaciye acha kuchifanya muhatari kwanza we lindira nkubwire umvirize hari shushu urabona shushu B shushu nakabe urazi A rero yo amatwabi reka je navuga byinshi murambarira nawe ngejeje mwana ariko tugende duhurije kuri kino kintu bavuze shushu B bavuze baby ivyo birumvikana canke benzi umvise unawe ngo acashira yicakunda benzi ngo benzi birumvikana kuko urya yamaze kudepoza tuvavye ngo ni benzi benzi ni imodoka ngaho mwese sona waturamutse ivyo bintu babavuga ko avyivugire canke abaye ko bababeshera barambeshera navyivugire nje numva turasubira mu mbo kuko arumvuniye kago hati nakara hari kubwiwe ubwo rero nakabitsa ahantu tukwakire soso murakoze cyane meze neza ndashima Imana aya makuru amazi imese ariko aratembera kuri zino mbuga ngurukana bumenyi avugwa hagati yawe na Iva yo barayukuri canke n'ikinyoma ntayukuri baramwite n'ikibiri ariko none uzarayahavugwa kushotse wemera ko arayukuri uzarayahavugwa oya nakabanga nitwobivugira hejuru ngo nayukuri ariko ivyo vyo uravyemera ko arayukuri yego kuri twihereye muze kuza mu nyegere ndababwira yariyo kuko sino yavugira hano ayavugwa kuri mwebwe ariko twizere ko atari mabi bose anga babambitse ibara ntimuzi ngo ni rya ruje canke ni rya vere
ariko ararekarama ngo rirera. Okay, so tukwakire mu kiganiro cuno munsi. Murakoze cyane. Iva mumenyanye heze igihe kingana gute? Iva yo ni imyaka myinshi vraiment. Za kweli? Hata wewe na Iva nende yatanguye kuza hano? Jewe na Iva hatanguye nde? Ingatwo kibazo mucidi. Jewe na Iva nije natanguye. Urisire? Yego. Ubwo rero Iva waramwakiriye? Ya nije namuzanye. Ya babantu kweli. Iyo wagize iki? Je namuzanye. Nana. Indege. Bo yarapfuye herero. Yaravuye mu bihugu byo hanze. Ubwo rero ufise mu diaspora? Yeah. Nico gituma twiyemerako. Twagiye Gigi gira ninyo tukuramutse nawe tugwe nikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze. Amanda baramukije. Ndashima. Natwe turakuramukije. Ramutse bariko baradukurikirana. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gigi gira ninyo numwana agira kangahe muri famille? Umwana agira kabiri. Agira kabiri. Mbwo mukuru wawe ni mukuru wawe cyane musaza wawe? Mukuru wanje. Yitwa nde? Yitwa Ingabire y'Imana Anike. Anike. Ubwo no kumuhuza na Anita. Kuko Anike na Anita ni ibintu bibiri bigomba gusa. Oya. Inyuma yawe hari inde mubo muvukana inyuma yawe hasigaye bahari bangahe inyuma yawe? Inyuma yanje. Abagukurikira. Ni bane. Bane. Ego. Umuhererezi yitwa nde canke harabo ntaragira ko umuhererezi? Oya muherereza arahari yitwa Naomi. Cene mama wawe araca abana yakwiroganiza kugira ngo turonke barumuna bacu bana. Oya yarahejeje. Aha. Yitwa Naomi. Naomi mwaramutse. Ucoshira oya. Cyo mutsitaza ko ataramenye yo ryapfuye. So Naomi muri Bibiliya yakunda yinabuko yitwa yari Rusi yakunda yinabuko yitwa Naomi. Avuga ati sinzopfa inyuma yawe aho uzorara nzorara aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Ubwo rero Naomi ni nyoko bukwe. Witwa Rusi ari hano ninde? Hano nibwo buhombagize yararose inabukwe. Nuko reka turamukanya nandi wa murundi wacu kirundi kiroka. Twanyoye urumogi. Turamukanye nande hano ni mama. Ubushitse Iva yaspoze ngo ri mama nivyo? Oya Jesse ndumu mama. Oya pana mu mama. None je ntibanyita mutama kandi ugira hari imvite shikatse nemfise. Baba bakubashe. Mucubahiro cawe rero turi kwitije na kwise mama. Ni jewe cenye nabo bose biyotse. Jewe uri mama. Humura ego mwana. Abantu nzi ko mukunda urusaku. Abantu badukurikirana bikunda urusaku gusa. Umbeya. Kwa Kiswahili ni umbeya. Uyu ni mama. Mubonye twikundaniye ni mama. N'urukundo rw'umwana n'umuvyeyi tukuramutse mama Martine. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Umeze neza? Ndashima. Ibavuze ngo tudasotoye umuntu ntitwemera. Tagusotore nawe. Nanakimwe. Ntagasotorano nagendanye. Ariko reka ndakwibarize. Wari utwa saa sita? Naturi. Twaruduki. Mceri n'ibiharage. Utwo ni sawa. Bana izo ni ntanga nguvu. Nkubu agufashe. Mbaraga ziba zirimo. Twe tukarangije amakoto canke amamesa. Amakoto. Nico gituma utagase. Abantu bajya amakoto n'amahoke, hajya n'amahoke. Baba batagase bafise akabiri karenze nk'umusiba. Musiba ni usanga ubisa akabiri karenze. Mama Martine tuguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Asante sana. Twakire Eliane, uno munsi Eliane twicaranye. Nagombe Eliane uno munsi ariko naravuga sinda mumbe ko avuga bukebuke cyane. Ntireka ndamwegere. Inde nyawu. Namwegere ugira ngo no munsi navuga bukebuke ndamwumva. Mukaje gatuje kavanze no bwitonzi bwishi Eliane turakura mu kice. Mahoro cyane. Meze neza. Shima. Yego. Aya nguri mugeni canke arakubeshe. Oya. Oya sindi. Ubundi rero yavuze ngo tudasotoranye bwo ni wari karadusotora. Kutakwita nyene mugeni kandi hataragera. Sindi navuga impamvu. Aya vraiment dukurikana barazi ko yari atari umushitsi. Se usanga ari kapukishijwe. Kuvuga amen. Aya sanga atavyashaka. Ntagikwe ga.
Roki yavuze ngo nakare ntabwo tuzokora ariko Eliane azobukora kandi butagase bwiza. Amina. Nuko rero Eliane urumva nawe ntiwoducika nubwo wiyoroheje cyane akajwi gatuje nawe turagusotora mu izina rya Yesu. Wemere ndagusotore cyane ndakureke. Naco bitwaye. Uri kuraza hano waramukije abantu bangahe? Bose nabaramukije. Abane yibesheye. Abane wibesheye. Abona sanze ngaha nabaramukije. Ubundi je wandamukije nashike hano. We niwe wansanze ngaha niwe wari kundamutse. Kandi aransinze ba? Iki kinavuze sico. Oya we nasanze ni wari kunyakira. Wari kuza bana karibu cyane karibu. None se wari kundamutse ukacunyakira? Oya we niwe wari kubanza kundamutsa nari kukubwira karibu umugabo ukacudamutsa kubera ari usanze. Hajya none bambwiye karibu. Wambwiye karibu. Naho nakubwiye. Ko si wawe rero. Ariko barazikuye ariko yo kuramukanya ntibayikuye. Yego. Amakuru ya karibu ntayo ufise wewe nyibera amazi n'agafana nuko. Reka tubandanye n'ikiyago cacu ariko tubashimire mwebwe mwese muri ko baradukurikirana. Twafashe umwanya ukwiye wo kuramukanya twisanzuye mutazoturenganya ngo muhagiye mwihuta ngo naka sindamuzi ngaba. Bano bari ku isoko ntibari ku isoko. Bari ku isoko nayo niza n'ivyiza. Ku isoko ni ngaha. Umukeneye nese aka nimero ka telefone nyandikira ndaguhutse n'umwana mwiza muraba ibisigaye muzongurira akantu nimwabona bigiye mu ngiro. None mwabahungu muraba he mwebwe nyandikira ndabahutse n'abana batagase hano ndabaye mwimerererwe neza. Aburi nyuma y'amaridore ngo ninde ariko ndamutse Berize bebe nazo nawe nyene tuba turi kumwe ariko no muzi ntiyashinya kugaragara hano eka nahisemo kugaragara hano ariko hari bikaba ari karatunganya hano hafi mbona yashushe kabisa avuga ati je ngomba ko bino yego bisa neza bikaba bimeze neza. Nuko rero reka twinjire mu kiyago cuno munsi rero kandi ndaza guhera hano impande yanje kwa Eliane nta wabucumve yabwiyimye mu guhanura abandi tuzatwihera ko rero ndaza guhera kwa Eliane mu kiyago cacu kiza kuba ari kiyago kimeze neza ni kiyago cy'umuntu yatwandikiye asaba impanuro nawe twatumuhanure nugwaruka mugenzi wanyu yego twatumuhanure kabisa. Nuko rero barabigeme babiri ariko yari umugore kwa jina la Yesu yari umusore ariko mayana kandi ko bamwanguriye akantu bana oye mihogo yanyagaye mvuze umusore sanga mvuze umugore. So yari umusore rero yari yiteguye kurushinga ari umusore nyine ageze mu bigero nko kwa Sofoni na Iva kameme ndizera mwebwe amateka arabemera kurushinga uretse gusa ko mugire muri isuganya kugira ngo muzoge urugo kugira muzogera ingo zimeze neza. Rero yari umusore nyene ageze mu bigero nyene atagase kujya kwa Iva na Sofoni nibo basore duvise hano bameze neza kabisa barasobanutse ndabona mu minsi barashobora kutumenamwe akantu bita ka invitation nato tugakubita ikoti ngijya mba nayitenanye ngaha washa matati yenda nuwo mpamagara ati wana uriteguye ntibujya n'ikoti iri hano nterekamwo nacakira tubita ruzara kiri hati nterekamwo tukaba twagiye ubwo rero ubukwe tuba twiteguye tuza tukabutaha n'akabenzi murakavuze katwikomereze. Uwo musore rero yari yariteguye neza agiye kushinga urugo rwiwe ariko kandi yarafise umwigeme bavyumva kumwe barategura nyene kuntu bashobora kugira mariage baravyumvikana kabisa urazi bijya bintu bica kure ari ibintu batangura kuyaga abaho mu ntara zo haruguru ho umukobwa ubona yatoye icatsa kubita bumenye kabisa bagati none biguta umukobwa ati yani icatsi mu ginyo kabisa gatwika sha abo mu muco bashira inkoko mu ginyo sha navyo gushira mw'ivyatsi kareka ivyatsi habwo n'abarugo nabo ntibakije ivyatsi bari ko arabaresha inkoko twicare mu kabaro tereka inkoko ngaho ngo rumuti murumva ko bavyaciye kure rero barabaye muri ivyo bihe baraganira baragira kuri etape yo batana urugo prima turavyumvika tuzorushinga
ego ibintu biragira inzira baramara igihe bumvikana baravuga ati urugo tuzorushinga ariko kandi hano mutipe nyamba yavuga ati reka rero mfate babiri ndabereho mvomere zose ndabura uzokwama kare abariko ruzompa umwungu mutipe ari organizateri atori yindi dema tereka hajya aramuganiriza rero ariko ibintu basore mwihaye nibiki ukaganiriza bigeme barenze umwe kandi umuvugishije yose bwa atana je turi kumwe kandi ubukwe tuzobukora ati sawa akaca agenda kuwundi ati burya rero niwe wanje nta wundi hajya ubukwe tuzovuga ati sawa bashiki bacu mukaje mukababesha regasha hirya yejo yagiye abona invitation isohotse invitation yarazi yuko invitation isohotse iri kwizina giwe ari we bazokora ubukwe none bari mu rukundo agiye gukubita gutyo asanga iyo invitation yanditse kwizina giwundi muntu atari we yaraza ati bana iyi invitation tugiye kurushinga asanga umutipe yamubengeye mu misho kumaye kwa Maria Yosefu ngabanza mubengera mu mpisho umubengera mu misho invitation isohotse umukobwa yarazi ko aza kubona ko izina giwe habona Imana Judith aza gusanga hari kwirya harera Imana Edith urumva rero ibintu biranyuranye nkuko ubu rero uwo yatwandikiye duse Marode Jess nivyumvikana nije twatanguranye mu rukundo turakundana ibintu biragenda neza vraiment muhira bari bamuzi kandi twaricarana nyene tugasangira akantu kamwe ko kunywa nyene umuco vyumva kuko araho ntatanga yo kurimba bafise yo kunywa akantu abo ni bayipari akavuga rero ati jewe mu mimanuro uko jewe nagiye mbona invitation isohotse narinzi ko ari je nza kuba ndiko kandi twarasangiye utunaturiya tugasangira nari ndiko ndababwira nti abona batafise ingabire yo kurimba bise yo kunywa akantu mvuga bayiva hariya rero uwo nawe baca barasangira akantu ko kunywa nyene baraganira biyago byari byarameze neza ariko aza gutangaza no kuri invitation yagiye abona hasohotse ko izina ry'uwundi muntu gutyo abavuye mu mahiganwa gutyo ubu rero twanigiye avuga ati none je ndabigire gute vraiment je nta bukwe bankorana ntibageza kuko je twari twarakundanye nije twatanguranye mu rukundo uwo wundi aciye aza kagaca vyivanga mu we nibiki je rero mu mimanuro kugira ngo menye ko ndavyifatamwe ngaho rero tunyarukije ko twatevye mu nda mu kanyo ariko muri kino kiganiro muri zino mpanuro tumuterere iki je rero kace ngirako we mukobwa we baraguhemukiye barakubeshe kumbe yarafise uwundi pembene yarafise ku mutima wakugira wo kugikirori gusa hagaze itariki y'urubanza usanga hagiye ku wundi muntu ni wagiye gukorana ubukwe genda utenere ku muryango mariage ntayigukorane niyo mpano ndaguhaye mama yangu game over kandi game over yarakoze ubukwe bana game over nawe yarakoze ikikwe genda utenere ku muryango baje ngo pipi buti mucahe mwebwe mujahe je nije twatanguranye rero mwivyo byo kuca uza nga ndabahonda bibaye ngo mugende witwaje ni bogari bamwe babise bateruye ivyuma mezuko bonye aje useketse ko niyo mpanuro ntanze rero abandi twagiye duhereye kwa Eliane murakoze amaje imaniro mbona no muha no mubwira ko yo kwihangana ko bya nagenda tera ikomba agenda tore bano bya bitipe byaturuye ivyuma imeze uku avuga ati nteneye ngaha je ntumunzanako oya nibyo kunda kuko mu rubanza usaga hariho abantu nyene baba bashizeho aba protocole barashobora kumuhana ariko je cyo no muhana no muhanura ko yo kwihangana ko byashitse yihangana senga imana izomuyundi kuko siwe bishikiye rero nuwo meruka kumva byashikiye nawe nyene yarihanganye nawe no muhanyura ko kwihangana inyuma yo kwihangana nawe vyagenze gute uwo wundi mbo no umusore berekanye n'umukobwa mishengero bamaze kuberekana basi barategurana dote dotiraba oya bagize eta civile muri ryandwi ya mariage ya samedi bijye pimo wabatuma kuja gupimisha ko umukobwa atakibaze wo bafise rero bagiye kuraba basanze umukobwa afise inda y'umu ex w'uwo muhungu umuhungu niwe basanze afise inda umuhungu rero yaciye yangana kuko yasanze umukobwa bakundanye bari bateguranye urubanza basanze afise inda y'uwundi muhungu basi rero muri uwo mwanya aca yihangana nta kundi ababugire wumva ko abamuhombeje ni
n'imyiteguro yari afise n'ibintu yaguze urumva ko wamukoresheje nabi mugabo muri byo byose aca yihangana nta kundi yogira. Asante sana Eliane, tugushimire. Dukuyemo impanuro y'uko akwiye kwihangana kuko bageze ibibazo bibiri bidasa. Ubu yarahemukiwe ariko nawe nyine yarahemukiwe birumvikana kuko yahemukiwe do prise uko urumva ibintu byari bigeze kure, aza gusanga nyine baramuciye inyuma akanjanga nuko yamuciye inyuma ataramushikana mu rugo, yamushikana mu muciye inyuma gatatu ku munsi. Twumve Martinezo nawe tugushimira. Nagice no muhanura uwo mukobwa Judith yo kwihangana na tori buye agenda atenere ku muryango avise nebuye. Oya usanga atari uwiwe Imana yamuteguriye. Byiza yo kwihangana karindira ibyo Imana iba yamuteguriye. Usanga aba yiteze ko ari wowe wiwe ugasanga atari wiwe, Imana ishaka kumwereka inzira y'uri uwo mukunda uwundi. Kironde gitanguye kumukamana nta kirenze umunota ukwiye kiba gitanguye gukama. Byiza gusa yoja gasenga karaba ko Imana yamwereka wowe wiwe ubuzima bwiwe. Nguyu asante sana, tugushimire mama Martine. Uratsa kungurira akantu ariko nta mahera mfise. Yo Imana rero yaduhamwe izina rya Yesu. Twagiye kwa Gigigire ninyo nawe twumve aba babiri bavuze ngo niyihangane, ariko je mvuga nti natora ibuye tore n'abababire b'imikono bagende batenere ku muryango ntabakorana ubwo bukwe. Nawe kashareka twumve ntuze Gigi nawe hariye sha ahubwo nje icyo nubona iyo kora uwo mukobwa nagenda arabe nk'abantu bafise inguvu ubwo rubanza barutobe nibize bikuru. Je ndakumva nimba bofata nk'amabuye bagatera kugira ibipfe arega nibyo bofata n'amabuye bagatera yaramubabaje vraiment. Nukuri nje byose no byihanganira no bitoba nkagerageza uburyo bwose no nimba no basesamye piripiri sinzi. Icyo no mvuga icyo no fata igihano no bakorera nje no bandakize cyangwa barogesha bose birabaje bakavuma bapfa bangara nka gahimba. Nariko Gigilene tusubiye inyuma gato, urazi yuko mu gihugu cacu hari abajejwe umutekano, abajejwe intwaro babafashe bariko baratera amabuye, bariko baragira akajagari. Ntihumva yuko byaba biba bigusumba. Oya biravana nabo yo bazanye. Arige uzana abafise ingufu gusumba aba protocole babasize nga kuri ubwo bukwe. Ugasanga nabo barirutse. Takurahiye. Bakatemagoza bakiro. Asante sana. Aje wenda kuba kabisa. Batora amabuye kume kwa Dawidi. Bamanuke ku mugezi. Ntibatora yo kumutumba. Batereke mu mugoti. Ibuye rya mbere ku muhungu. Rya kabiri ku mugeni pa. Nuko reka tumeze soso Soranjinyo nawe twumve impanuro aho mwegeme Judith yahemukiwe akaza gusanga invitation aho kwanditswe izina ryiwe handitswe izina ry'uwundi muntu. Hamagiye kubiraba iyo nkuru vraiment hamwira babaje handi naho iraryoshe. Ngiye kubiraba hamwira babaje handi iraryoshe. Hamangiye kwiyumvira kuri uwo mukobwa Judith. Biravana n'amasezerano no bari bahanye n'umuhungu niko no bivuga. Nyamba yarakoze amakosa akabona ko menga ntiyoshobora kumushira mu rugo, yarashoye kuvuga ati ndinze ndamushira mu rugo yovyonga ibintu reka nirabira uwundi muntu ntwara. Rero muri ico gihe biravana n'amakosa, birashika rero ugasanga umuhungu uyu yaramubonye kikosa kana karavuga ati ndamuhevye kani adese no kwikoza ati reka nihitanira uwundi mudemu mbona kumenga twoshobokana mu rugo. Rero urumva ntibashoboye kuduha umuco yuko abo bari ibyo bari bafitaniye. Oya mu bisanzwe atwandikira ntiyabanje kudetayinga ibyo bapfuye n'ibiki urazi mu bakunanye nta buri utwo bapfa, ariko umuti uso guca bahemukiranira baricara bagakosora bati hano wadekonye dukosore hanyuma urugendo rukabandanya. None pastor birashikanye no ugasanga nk'umuntu uwo Judith kwanza ugasanga yarakinda bari bamaze nko kumufata ibihe byinshi. None umva uwo muhungu ko ariyo kwikwegera ku yarakinda nabaramubwira ati vraiment numvise babivuga kabaga bati wewe uzomitere tujane gukindura be nyene ko nkinda vyanya ibata ci asaga kinda vyanya. Oya nkaho usanga umuhungu yari yabigenjeje kera arabona nyene yuko vyabaye kosa nyene ricarira haba
abona ko umenga ntiyomushira mu rugo kuko sinumva ko umuhungu yoshobora guheba umukunzi wiwe atakosa amubonyeko nibaza ko yoba yamubonye ko ikosa kanaka aravuga ati uyu muntu ntawe noshira mu rugo vraiment tinopfuma ndondera uwundi muntu ariko kandi none ubuvise ikosa kumukosora no kumuheba ubundi bw'umuhungu yagize ikosa naho asanze ari warifise umukobwa nawe yoca muheba cyo byacu bigenda gute biravana n'uburenganzira bw'umuhungu kuko twebwe abakobwa dutwagwa n'abahungu umuhungu nanaguhevye urimena ntahuja ngo uramutwara jana tumvise iva ngo uramucikana uyu nyene bimeze neza twarabyumvikanye aho da nuko ariko dufate uno mukobwa dufate basi ko atamakosa yari afise ko yari n'umwizigirwa kuri uwo muhungu ariko bikaba bishitse umwaka wa muramuhemukiye muri ubwo buryo umukobwa avyifatemo gute umukobwa niyihangane kuko nta yindi decision uya natora amabuye agende ni kwihangana kuko ijambo ry'Imana rivuga ati abana b'Imana barangwa no kwihangana yego sante sana eka turabe ntuze sheri wa bame ntuze iva sheri aravyipfugiye none hararivuze umva reka namubwira kure kuziko bamubegeye kubwiwe awacu ujya mugani ntiyabeshi kabisa ama icyo namubwira agire akore gute atora amabuye nagenda hirya ku mubanyi reveri amutiza inyundo nziza ndakurahiye urumva muko uhita uzawica abantu kabisa yica umuntu aguma imbere y'umuryango nibaza nibabona afite inyundo ubwo urumva nyene umwe wese nataro nkiyaca bimuraba asante sana tugushimire ku mpanuro yawe twagiye kwa Zofone umwigema bigenze gute murakuze cyane yego nk'umwigeme gico no mubwira vraiment urumva nyene ari gukinishwa arakinishijwe yego nta kundi kuntu yobigenza arashobora kugenda gutera akaguma ugasanga mbere bibaye na nabi baramuvyimbisha igisura avuga atari gupfa ndapfuye none maze gutakaza umubogare nk'uyu aragaciro yarakambuwe vyaraheze vraiment rero nawe uvuga uti yihanga cyo mubwira aje nagumye umutima nagumye umutima yihangana sante sana nana tuva bien hanura mugenza we Judith kwe tora amabuye aya natuze arindire kigeze nawe azoronka gwiwe kanatsinda sinzano nigeze gusoma ngo ikigabo cose Imana yagiteguriye ikigore cacu bivuze ngo rene ikigore cose Imana yagiteguriye uretse soso twumvise we yamaze kuronka yaramucikanya rero urumva ariko ntibarankwera oya natwe bazotubwira renda gwankagaruka naje bwa bundi nibagira ariko mvuga abandi kandi nabiri bibuza ngo ntubwo tumbereze igitoki cawe mu kijisho ca mugenzawe ndakuyemo gwawe nawe ikigiga kiri mu jisho giwa naje naravuyemwo nawe urafise karika ereka muhisha inkuru nurasangwa wifi ba urasangwa widemayi urasangwa demayi uwo shaka rero yonyimenyereza nabongiye kuba none sinatanze nimero hajya uwo shaka yonyegera kugira ngo akabenzi sindagakorane je oya kameme wa mbere tuza kwa turi kumwe ni demayi kamera yego ndamwemera cyane gose nguyu nuko rero ujya mukobwa yihangane Judith yihangane birashika kandi kenshi nuko asante sana nana tugushimire murakoze na utanze ni nawe duce dusozerera ko wanashima kino kiganiro cacu cuno munsi dushimire umuntu wese ku ntara natanze dushimire babanye natwe badukurikiranye kuva mu ntango kugeza uno mwanya tugisozereye ko mu manduro nyinshi zagiye zitangwa bakari impanuro ziri mu buryo bubiri ariko kandi uburyo butsinda amatora n'ubu buryo bwo kwihangana nanje none nashigikiye ko twotoyo tora amabuye akagenda ibana gahungabanya umutekano hajya ahantu oya ndagwenda garutse vraiment twe nagigigirene reka twemere dushira intaye ishitse na hariya naiva
na Ivan yemera shera ntayishize tubwire no mwigeme tuti ihangane na tuva byabivuze neza ati kigabo cose burya kirafise ikigore candikiwe natekane kigabo ciwe kirahari ijuru usanga ariko riragitegura gera kizoze kimeze neza ari original niko bimeze dushimire rero mwe bwadukurikiranye tubwira Judith tuti wihangane burya ubonye ibintu birenganye inyuma hari ibintu original Imana yaguteguriye nta muntu ativya kineye yiruka ibigiye reka bigende kuko hari vyiza Imana ibiri kirategura ku buzima bwawe reka dushimire mwebwe mwadukurikiranye dushimire na n'urwaro twateramanye tutareke ibiganza tubike banure tuvuga tuti bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.